Butoyi Vanessa n'umukenyezi aba neza na neza ku mugwa mukuru wa Karusi ibuhiga. Ni umukozi wa reta yatahuye ko umuntu akwiye kuronderera ubuzima muri utu na turiya. We rero yiyumviriye umugambi wo korora inkoko za kijambere. Butoyi Vanessa aratwiganira ingene yatanguye uwo mugambi n'impamvu yawutoye. Impamvu nahisemwo gukora uyu mugambi korora izi nkoko za kijambere nuko mbona yuko iruhande y'akazi ka leta umuntu aba afise n'abo umukozi wa leta birakenewe ko umuntu agira utundi tuntu two kwiyungunganya kugira ngo dushitse wa mugambi wa nyiciro batubwira tumufuko wose uronka amafaranga n'umwe wose uronka ico urya. Niyo mpamvu niyumvire yuko nshaka kugira umugambi nawo utanguye neza na neza mu kwezi mu kwa kane kwa 2021. Nuko niho niyumvira yuko nshobora kuzana inkoko kandi nagize nk'ubutangura nyene umugambi w'ibanze nahereye ku nkoko 10 mbona hakuze 7 shirako 30 mbona zikuze zose shirako 60 mbona zinye zirakuze zose nijana na 10 narokoye inkoko 107 ca ndabona yuko umugambi umeze neza ca mbandanya ngira uko nyene ndondera kwagura aho zoba aho kumubona nabigize muri uru rugo ndubaka neza ku buryo inkoko ubu iziriko zirakura habare izindi ziri hepfo zitarakura cyane zikaduga uko ziva mu nzira canja kuzana yindi miswe nkashira ngaho zigumuko rero ntizigera mvuga ngo nahejeje kuko nubu zijya mubona kwisabana ko nazizanya ari 102 imiswe mitoyi ndiko nitegura yuko mu minsi iduga nkaca subira nkazana yindi nkashira hahandi nyene kugira ngo hame hari inkoko mu rugo. Umukenyezi Butoyi Vanessa amenyesha ko korora inkoko bisaba kuba ufise umwanya ukwiye wo kuzikurikirana. Ngo agitangura umushinga ntahe wiwe yari afise impungenge z'uko atazobishobora ariko ngo ntabwo umushinga ntahe wiwe yamubereye intambamye muri uwo mugambi. Inkoko kurya uvyuka bisaba yuko uvyukiraho ukabanza ukaziraba yambara isasi turonsa kanya ugasubira ukinjira ukaraba ukabona niyigoyagoya ugaheza ukagira ico yifashije. Nkibitangura ntiyumva yuko uwo mwanya na uronka uriko yaraba umukozi wa leta uvyuka saa 1:30 ukaba amaze gushika ku kazi kabandi saa 6 waronka karuhuko canke ntikaboneke amasaha y'umugoroba ukamenya yuko naho nyene uza gukora akenshi rero yarabona yuko umenga umwanya sino uronka kandi akabona yuko naho ntowuronka usubira kuzikaho nazo cabingora ariko rero yarabonye yuko ndabishobora nawe araheza aratahura umugambi hama ico bikora kuko uri kurarera abana ubire ku mwuga uruhande y'amashuri ko bariga uburundi ageraho mvuga nti mwana nzanira kajya kadodo dusuke mw'amazi mwana heweza mujya muti duha inkoko noneho baranambwe atereka inkoko imeze ukuntu kuri sinzirira ndayihe wa mutu uyu n'uyu vyumvikana yuko iruhande y'umugambi buri kurunguka iruhande ya serugo kuntahura n'abana bariko baranyigirako ivyo mbona kumenga bizobatunga muri kazoza kuko babandanije babikora nko ndikunda bikora nta kibuza umwuga wo korora inkoko izohizo duteza imbere twese. Butoyi Vanessa rero arashima inyungu abona muri uwo mwuga wo korora inkoko kuko ngo uramusahiriza mu kwikenura ndetse no mu ngaburo bafata ntibabura amagi canke akanyama. Akunguko karimo kuko bamwe batubwira turima tw'igikoni mu karima k'igikoni harakenera kavu naho umwavu w'inkoko ni wa mbere mu kunguka kuko ndabira no kubaza kurondera ingene bahurumbira hanyuma kandi kindi kwa mufise akantu ushobora kwikorako kamwe kamfasha muri ya misi ya mbere hamwe uvuga uti je ndakeneye akamuga nta konfise kahise mbona ho nogakura hakuja kwirukanga kugurana amafaranga hakuja mwishira hamwe amafaranga ukaja kuyasaba cyangwa ntuzo yaronka muko ubona ko wikora ko bukwi na bukwi ucugaheza ukaca ukikorako nikijanye rero nifunguro nkuko nakivuze ubu nta ufise intuntu y'akanyama umuntu akeneye akanyama afata akakoko akashira mu nkono hama umuryango gafungura. Hampande y'inyungu Butoyi Vanessa abona muri uyo mwuga wo korora inkoko aravuga ko hariho intambamyi bahura nazo nk'izijanye n'ibura ry'ubusumiro bw'ibiryo vy'izo nkoko kubura abaganga babavurira inkoko iyo zagwaye ndetse n'izindi ntambamyi zitandukanye. Turafise intambamyi y'ubusumiro bw'intuze baho dukura ivyo kurya tubikura kure ngaha ikarusi tubironka tubikuye mu mutoyi canke tukabikura igitega rero nirikena ry'igitoro ryari rihabaye twabona yuko kugira ngo bidushikire yari ingorane turafise rero kandi indi ngorane ngira ngo y'ingwara
hariho ingwara zifata inkoko ugasanga zapfuye, aho usanga zapfiriye rimwe ari zibiri, ugasanga zapfiriye rimwe ari zitatu, buke ukagaruka ugasanga izindi zapfuye. Mugabo umuntu akagerageza kugira ngo mubona afise imiti, umuntu biravye bivanye n'ingene inkoko imeze kandi nta wivurira. Ucubanza ukarondera umuganga utiyewe veterineri utimfashe inkoko yanje imeze ukunuko, iyo ari kure ubimubwira ku telefone cyangwa ugaheza ukamwereka ubuhinga bwaraje, ugatora telefone ukamufotorera hanyuma ugaheza ukamwereka. Rero turafise n'ingorane y'abaganga b'ibitungwa kubera ubuke bwabo ku mitumba usanga hari umuganga umwe, ugasanga duca tuhurumbira bamwe bavyize bakabigira umwuga, nibo baba ari aba privé. Hageze rero kumurondera uheze ukamurondera umva yuko nawe mu buryo buce bitangura kugorana. Umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe ngo ntibakwiye gusigana mu iterambere, umwe wese akwiye kuronderera urugo, ariko Butoyi Vanessa akebura abandi bakenyezi kurondera biciye mu nzira nziza, kuko ngo hari abakenyezi barondera ukutariko. Mu iterambere tugenda tujanye, umugabo ararondera, mugano umukenyezi akarondera, mugakarondera neza, ari abakenyezi barondera nabi. Umuntu ari mu bworozi bw'ibi bitunga, umuntu ariko arakora ibikorwa akoresha amaboko, hamicaro nk'akakironka kibiri yakuye, uko niko kurondera kwiza ku mukenyezi. Rero abakenyezi bagenzi ndabatera kamo, umwe wese ahari yiyumvira ico yokora coteza imbere umuryango, yiyumvira ico yokora cyo kwinjiriza urugo, hama nawe mushinga ntahe nawe ahari akabandanya akora ivyo ariko arakora, ariko akivuka ati ego nanje muhira hari ikimfasha, nanje muhira hari unsahiriza, mugabo byose bikaza biri mu iteka.